Hey, what's good family? J'espère que vous allez bien. Moi de ma part, on est fresh sana kwere ko ya Friday yo kuryoherwa, ya Friday yo kuvibinga, ya Friday ya pop. It's all about hanging out. Ka boss for real. That's my name. Uyu musi ni wa musi mwiza wo kuryoherwa. Ni ya vendredi yo kuryoherwa. Dasubiyemo kandi ni ya Friday yo kuvibinga. Narosiba kujya kuba ndi kumwe numwe mu bantu benshi mutamenyereye muri entertainment. Mudakunda kumubona kenshi mugabo afite ibikorwa byinshi bishimishije. That's why navuze ati this Friday for que tukora ka hangout ndi kumwe nawe kugira ashobore twiganira byinshi. Bamwita DJ Veezy mu Burundi dibaza yuko ni turatangura kumumenyera neza mugabo hariya mu mahanga baraza amateka yiwe mugabo right now turaza kumenya amateka yiwe. DJ Veezy ni wari official DJ wa Big Fizzo, the legendary, the monster, niwe ari under management ya Bantu Boy hamwe n'ibindi byinshi. Nkuko mubibona abantu benshi bakunda kwibaza ati eske uyu muntu n'umurundi bimeze gute cyangwa bimeze gute mugabo right now ndizera neza yuko tuza kumumenya deep inside. DJ Veezy ninde, akoriki, akundiki mu buzima busanzwe, nicaye kintu gituma tumubona still akora amateka kuyandi. So guys, ndagusabe mu cyubahiro cyawe tumwakire n'akaroro kenshi uko musanzwe mubimenyereye muri hangouts twoma twakira abantu na vibe imeze neza. Before yuko tumwakira ndakwibutse yuko naje ngahanye anyakira neza, anegurira akantu bita nimbari broska, nimbari broskuka, nimbari biki brusketa yeah kama kawa. So guys, tika tumwakire n'akaroro kenshi DJ Veezy. Thanks, Veezy, muri hangout kuna twama tubikora rero muravuga ati nikisema DJ unasema Veezy. DJ Hello, cheers my brother, cheers kabisa. Ndagyohewe raziko na igihe twahuriye bridge Mbere show ya Mbere nakubwiye yuko I appreciate what you're doing kabisa. It's different kabisa kandi narishaka interview so I wanna appreciate rero tu dois commencer par goûter ça. Wambye yuko ari bruschetta bisigura ni mélange y'ibi byose c'est le pain il est cuit mu pan and then nous tourne c'est good. Non, ça c'est un truc italien, c'est vraiment un truc beaucoup moranois, avec la bruschetta, jambon, ni bon. Naturally it's quoi? Hajya guteka ni guya we gose. I love it. Ego j'aime cuisiner. Uretse yuko abajene benshi kintu kijanye no guteka turacize ngagiza gose. Wamenye byagenze gute kugira ushobore kuba uzi guteka cyangwa ubimenye? Nibaza ko ari mama wanje yamye angira ampusa guteka. Yanyobija mugabo à la fin j'ai aimé. Voilà, je me suis retrouvé mu italien ata mu yaya fils. Rero la créativité byarakweze yuko ndaraba ama recette kabisa, ama recette ya mu italiano muri Senegal, Burundi, everything. So I love it. Uturamenya guteka ubuni guya we gose. Birashoboka tekera family yose? Ego. Yes, actually. Biraryoshe iyo abasista bawe barikora ryo. Commentaire bahora bakubwira iyo watetse ibyo muri commentaire zimeze gute? Bro. Bro. Top, la papa wanje namuteke ibintu byo Italien kurara zikara mu Italien. Il aime ça, il est fier un peu donc c'est un plaisir. C'est vraiment. Navuze DJ Veezy, umuntu yumvise DJ rumva yuko akazukora nako kuvangatiranya imiziki mugabo turifuza kumenya Veezy ninde, amazina yawe y'ukuri nayahe, yavutse hehe, yavutse umwaka wahe, Veezy yakuze muri entourage imeze gute rom tukumenye kwanza tukumenye bwira tushoye kumenya ibikurikira. Mon vrai nom ni Zivieri. Don Rodrigo. Zivieri ni izina rya papa wanje. Navukiye mu Kamenge. Zivieri Rodrigo. Don Rodrigo. Okay. Navukiye mu Kamenge. Lazoko tote ya Kamenge. Twinyoni man. Twinyoni. Are you mad bro? Kuri 12 mu Kamenge. Manake Kiswahili unachana. Sasa. Okay. Navukiye ino ndakurira ino jusqu'à il y a 4 ans. Nagiye yo kubera université. Et
C'est moi, je sais pas. Kabisa. Wize. Nize, primaire, nagize colombière, ndagira lilière, ndagira unité. Amachacha kuri Saint-Esprit, gushika 3e, ndagenda kuri Skippers na Kamera. Yeah. Wagiye mu Butaliyano umwaka wa? On est en 2018. 2018, yeah. Uri mu meti? Kwishuri byari bimeze gute? Actually, kuri Saint-Esprit, nari umuntu nk'umuloser kuboro kidogo. Nari plata sana man. Mugabo, of course, was bari banzi kubera j'étais le seul métier de l'école. Kuri Skippers, it was a movie. Skippers vraiment naryohewa, nakina basket. So, nari mfise hype. But yeah, kuba umeti, ça, nkuko nari nakubwiye, c'est une lame à double tranchant. C'est un privilège, mugabo, il est poisonous, tu vois. Uraronka ibintu byinshi, mugabo, tu seras jamais totalement part de la société. Car pour moi, c'est vraiment important. Yuko ba considère comme un enfant du pays. Nakuriye man, nyina mu barabara. Amabiye, bro. Right? I'm a Burundi. Ibintu by'imiseko nyene byo Burundi, you know. So nicho kintu changira off guard kidogo. Le fait yuko j'étais pas à 100% un délire. Mugabo ndazi yuko abagenzi banje bankunda everything. Because it's just that. Yeah, urazi yuko bashiki bacu, sivyo? Bashiki bacu ni babantu usanga baguma bavuga ati je ndakunda abameti gose, Sasa ndakeneye kumenya ukiri Saint-Esprit, papa, Toto kwari fresh sana. Só que quando o Zé foi mal. Já tanto se darava. Na digri de vídeo viu aí. Skippers. Mugabo abantu bara kubera bara hype of course. Mugabo Skippers was a movie. Skippers niho nacenangura rero kugira potentiel y'ubumeti bwanje. Kada ameti baragara sana. Wa Jessica baragara man. Ameti barafise akantu self confidence kwereka yuko the difference y'abandi. That's why I don't hang out with n'abameti bo mu Burundi. I'm not like that. Kabisa. Nakugira je suis l'enfant du pays man. Donga. Kabisa. Reka rero tubwire history ijanye na papa wa na mama. Bahuye gute ga? Bro, I cannot tell you that. Aguba, yes, sister. Je vais pas te raconter les trucs sur mes parents. Non. Moi, ça va papa. Maman, ouais, c'est Edith mu Butaliyano. Mama yigiye ino. Yize Saint-Esprit. Primaire yayigiye mu Kamenge. Papa wanje yize amashuri yiwe yose mu Butaliyano. Yeah, achaza mvuze. Aje. Okay. Usanga bahuriye muri vie. Birashoboka. Nadotwome. Yeah, Veezy, uratubwiye parcours yawe mu buto bwawe gushika ugeze ubonye. Turakubonye dans coupant amafoto y'umwe na Big Fizzo, sivyo muri mu Faransa ndibaca mu Butaliyano Fizzo aranditse kuri account ye Instagram yuko aronse mu DJ tuzamuvugiriza muri Europe ibintu nk'ivyo. Mugabo before yuko tuja muri ivyo honye target yawe yari yo kuba mu DJ since before wamye wifuza kuba mu DJ? Non, canke bibanye n'ubuzima byaciye bihinduka? C'est un truc nari umugenzi wanje sana yari yatangiye kugira ibyo DJ ndetse namukurikira kuri twaragumana donc à un certain point j'agenda kuraba what is he doing. Mugabo j'ai été toujours un amant de la musique. Genre la musique ça a été toujours mon truc. Comme ça le DJ il y a déjà comme une ultime forme yoku exprimer musique wanje. Ça a été genre oui naravugije Mbere ndavuga wow this thing irashobora kunjana hano. Actually ni ari projet yo kunjana hano kubera nari muri campus yo mu Butaliyano and then baragira ma fête à un certain moment nta mu DJ yari ahari baguma bagira playlist cyane babwira mureka ko aba DJ bakera twatabura kuri ordinateur. Yes cyane babwira no reka DJ
abantu bararyoherwa donc biraba fréquent après j'ai été nararyohewe quoi abantu baratanga bakumamagara mu mafete yabo et tout et j'ai dit c'est bon, on peut monétiser ça. Et yes, that's how Veezy yatanguye. Actually, natanguye nitwa Shield. DJ Shield. Kubera ibintu biri compliqué, hama bica birahinduka. Kubera ki wise Veezy? Veezy ni Ziviere. Zivi Veezy. Papa yaragusigura impamvu icyo bisigura Ziviere? Non, mais en Europe, il n'y a pas ce truc de sasa ko wavukiye mu Kamenge nanakazina kanshimira Imana canke actually cubahiro you know ko nakuze ngo c'est pas officiel niko nakuze izina rya mamanje niko nakuze voilà izina ya mamanje sasa kwera umeto yavuga ati reka ndagakora no n'abavyeyi vraiment ahubwo nabushwanira ati kwego zakashize ko kwera batonya banje barafise amazina y'ikirundi Bantu Boy vuziki mu buzima bwawe wahuye gute na Big Farias urugendo rwawe Fizzo turazi ko ari umuntu akunda kuvoyager cyane mwahuye gute na Big Fizzo chemistry yahuye gute we na Big Farias kuva inama musanzwe muzinanye cyane ni yashitse Italy niyo mwaciye muhuza Fizzo twese Fizzo ni Fizzo twese twakoze tumumba twese twakoze tumukunda. Ni favorite artist wawe kuva before? In Burundi, yes. Kadi c'est pas compliqué. C'est vraiment à la fille, il a rien à dire, il a rien à prouver à personne. Fizzo, actually, yari kubera manager Edith, ça a toujours été une amie de famille. Hama batanguye kugira ama collaboration na Fizzo, of course mumishira ko Fizzo bacha baraza mu Italiano. Edith nawe acara telefona arambwira igihe kamera nahura na Fizzo yari igihe twagira clip yaguye anje. Uri mu bantu baba bifuza kumushikira Fizzo before wari mu bantu bari bifuza kumushikira Fizzo mugaba kabura ukuntu amushikiye? Not like that. Kubera before I was not a DJ, you know. Donc ego na aisha peut-être kumushira kumuza bifoto and that's it. Mugabo as a DJ yaza mu Italiano was an opportunity kugira clip yiwe par exemple ça aurait un peu marqué l'industrie au Burundi. Donc c'était ikintu kiri stratégique, purement stratégique. Then Edith arantelefona ko ashaka kugira iyo clip then ashaka guyanje guyanje chatura niho nicyo jambere nabonye naho twahuye na Fizzo live ukacina general amuramutsa let me know ibibazo bibiri wamubaje umuhuye jambere bro. I was speechless. Man. Fizzo yede kari muri chili calme zata après tuko turatona clip il y a une chemistry turakundana et depuis là turavugana. I kept it in touch kubera Edith chaque fois ma dit en contact avec lui parce que of course muri certains points y'ubuzima bwanje bwo mu DJ mu Burundi Fizzo azomfasha. You know umuzi Fizzo is you have amaze gucira inzira abantu benshi. Yes murabizi na. Et après bacha baragiye barasubirayo guyangira soka it was a movie. Amakuru mfise mu mukobwa bakoresheje muri guyanje ya Big Farias yari amakuru come on. Okay, let's just say it. Yari umukunzi wawe. Yes. Ujya bakoresha muri guyanje. Twahuriye muri set. Ni bwambere yamubonye yari kuri set. Ni waje umuzanja mukobwa. No, yari Edith. Yagize je sais pas une annonce kuri Facebook achanishura and then actually man bwambere bo barazi aba jaba baje bose. Bro, yamukobwa da kabisa. Ndamubonye amachara. Yeah, turagira une période mugabo unfortunately
ntitukiri kumwe ni bon age. I'm a single boy. I'm a single boy. Bivuga mu kirundi twumva. I'm a single boy. Actually mu couple. Siguminge twandagiraje. Kuva muri guyanje uri single. Guyanje mazana by the way. Non. Guyanje. Mazimaka gusa 2 ans. 2 ans, imagine. Non, twamaranye c'est quoi 2 ans, plus de 2 ans et demi. Donc mugabo c'est une longue histoire et tubandanye iyo history ya Big Fizzo et acaragaruka rero c'était quoi, c'était là igihe twagira hype because nje muri Bantu Boy Fizzo yaraje muri show yanje naramutumiye yari mu Butaliyani aragira il a été impressionné, yarakunze ukuntu navuza n'ibintu navuza et puis ma conversation then je décide de parler, on a décidé que nous official DJ wa Bantu Boy Entertainment kabisa. Yes feelings that ultimate good. Yo give me gira are you sure like bien sûr que oui, bien sûr. On a parlé des modalités. On était d'accord tous les deux. Kabisa. And we made it. En tout cas, Bilko bikora neza. Kabisa. Hari yo live yakoze Big Fizzo kuri Facebook page yiwe. Nimba tari Instagram nibagiye. Yerekana umuzanya ama gift ya chain. Umuzanira gift yene isaha ibikini biki. Yari muri occasion yayo kugira umuhe Farious zigasheneti umuhe magomete yari kuberiki wari so excited ko rugiye muri Bantu Boy cyane ko rumushuwa ngene ati nawe byacane mpega kiki. Next question. Yeah, was the movie yari kumwakira he wanted the blink kabisa ayimuzanira so l'important ko yararyohewe ziga ni OG bro ni Fizzo bro tegeza kumwa OG kabisa urabaye under management ya Bantu Boy sivyo mu Burundi hari abantu menshi amazimisi bavuga yuko ama management yo mu Burundi hari ahantu afata umu artiste cyangwa umu DJ sivyo hari ahantu atuma umu DJ atagera ku indi step niyo mpamvu kenshi na kenshi bihera soit umu artiste avuye muri yo management kubera yuko kandi akavayo nabi cyangwa bigaheruka usanga management iratwaye ama account yo mu artiste yose ibintu nk'ivyo igihe udesida kuja muri Bantu Boy ivyo bintu byose waravyiyumviriye ko warabonye advantage ziri muri Bantu Boy est-ce que wibaza yuko Veezy kuba ari muri Bantu Boy nimba tari banga inyungu iri he kubwa? Non, let's talk tutangire kuvuga kwanze iyo question management. En tout cas le conseil à l'artiste c'est de lire le contrat. Les gars, si votre contrat ne vous convient pas, ne signez pas. Easy. Vous trouvez un accord, à la fin management tu essaies de respecter le contrat. Si mon contrat va signer yuko nous comment dire tout vagne in amakanti yo sari kwanje bro it's in the contract genre urashaka kwidoga it's okay but it's in the contract bro vous décidez yuko bitaku c'est pas un contrat c'est pas ikintu kizokugira ubuzima bwawe bwose si tu vois yuko hari inyungu ahandi tu sors ngabo ntitugire iyo hype à la fin ni décision yacu y'abartiste twayigize c'est pas que turagize contrat and then umwaka twagize contrat y'imyaka 3 umwaka umwe you blow up okay urabaye famous and then tu veux changer les contrats comme ça fonctionne il doit y avoir c'est du business il faut que abarundi bagenda muri mentalité yuko ça c'est du business. Bishitse Big Fizzo naronye show muri Europe nawe urumva ubupoesheje nawe non en fait j'ai un DJ muri Europe j'ai mes shows j'ai mon manager wanje muri Europe zafise ibintu byanje Fizzo aje mu Burundi we decide yuko c'est moi qui suis derrière lui à la Caravage inyungu jewe antukirimo c'est comment dit affilié au label
au nom de Fizzo. Kabisa. Bifshitsi Big Fizzo akaja nko mu Faransa, Belgique, Suisse, Swede, hein? Ticket niwe wimenya canke ni Bantu Boy ni kumenya vyose? Next question. Ticket niwe wimenya canke ni Bantu Boy kumenya vyose? It's a secret there. I cannot say that. Yeah. But I'm okay. I'm okay with n'ivyo twagize. Je suis content de notre accord. Right now Big Fizzo est mu Faransa. Arahantu bita ari Toulouse. Kuri ki mutari kumwe? On a programmé yahuye. À la fin, on a aussi cette marge ya liberté yacu. Twari twananye n'amaze guprograma yuko iyi sama nzoba ndi mu Burundi ndiko ndavuza. And then amawe wacu achazi show ya Toulouse. Je pouvais pas changer tous les programmes et tout. Donc c'est ok. Ça aide à aller. Non, là tu veux que tu ailles. C'est ok. Les blancs. C'est ok. C'est ok. Tramusa. Et bon ça. So, DJ Veezy. Bro, je ndibaza yuko numwanya mwiza ngize nawe kubera yuko aba DJs turababona bo mu Burundi turababona mugabo wewe kanshi si buri kubera maybe mu mahanga sivyo. Hari umuntu yigeze kumbwira yuko kimwe mu bintu bizotuma umuziki wacu utera imbere ni aba DJs b'abarundi bavuza hanze, kuko barambwiye yuko muri Tanzania hari aba DJs benshi bavuza Europe sivyo, bashitseyo rero bara promoting music yabo, niyo mpamvu gera kure. Mu Butaliyano birashika ukavuza umuziki we wacu, nimba bishika uvuza ni zahe ndirimbo uvuza ukabona yuko fan abantu bari muri yo club bakubaragira feedback kuri izo ndirimbo? First of all, tu as raison, je suis totalement d'accord yuko mon artiste ateza kuba international, c'est grâce au DJ Baba Diaspora. Okay. So aba DJ Baba Diaspora dushaka muziki z'indundi. Okay. Davido il a dit dans son interview, yamenyekanye muri USA kubera abageni babanaija baragenda muri boîte $3,000 kugura amabouteille et tout. Achabwira mu DJ avuze Davido. And then that's how Davido blew up. Ni qui marche, on a vu que ça marche, et donc on doit le faire aussi. Harama kuri ndavuze indirimbo, j'essaie vraiment de vous indirimbo z'indundi. Hariyo video kuri Instagram yanje ya Popo ya Big Fizzo featuring X Factor. Yes sir. Naiko iyo umunsi naiko ndagira set ya mapiano. And then chandagira, je me rappelle de cette scène. Nategerezwa kukwanshena sinzi dasimba Popo, sinzi hari ikintu kicaga no nteza kwishiramo, you know what I'm saying, kubera we have to ego c'est difficile ku proposer abantu ikintu gishasha, donc on doit le faire quand même. Ni responsabilité à DJ. A DJ ne bategerezwa kuvuza amahit gusa, DJ bategerezwa gufata risk ku promoting abantu. We are promoters. Boss wa hano korera nabifata nabi yumvise uvuga ijiti. Non man, erega c'est nous qui devons gestir. Ndashobora kugusha mu Tanzania woza then ngacanda gushiza mu Popo. Abantu ba deja bari muri vibe, uracisha mu kidogo. December finesse. Yeah. Whatever gije. That's namanda ivuze. Namanda ivuze ndamutaginga, shout out to December. Yeah. Ndamutaginga go December is doing a really good job. You know, tuteza kumuvuza. En plus ni finesse. Hano suivuza bararirimba. So, chishamo le verset de ton gars. C'est nibaza ko atari ikintu kigoye sana. Mugabo I have nashaka no ku profiter y'occasion. Vuga yuko ndi super proud ya generation y'aba artistes shasha mu Burundi. You guys are different. Rock. Katugire top 5. Katugire top 5. I'm just saying abantu gucye nyene. Yeah. She's a rap boy. Tuko tuvuga ba Dramati. Ba Kiriko ba Double. That's the next. Bro, you guys are different. Aho nyene Dramati, Double, Akili bakiri muri Bantu Boy. Sivyo? Bishitse I don't know mugabo sinzi bitubye nka wewe bishitse ukavuza nk'indirimbo zabo
The management about to waves akira gute? That's not a problem, bro. Erika ikintu je twahuriye ko na Bantu Boy. Ikintu vraiment twahuriye ko it was to put Burundian music on the map. Yeah. Ari Kirikou, Ari Double J, Ari je sais pas Sadbi, Ari everybody. That's a hit. I'm gonna play it. Kubera, it's a hit. You know? So it's nibaza ko ariyo umunsi twese abarundi tuzovuga ati c'est le moment yo ko tugenda hamwe hama tuduze twese hamwe tuduze mu Burundi. We're gonna get far. Wewe na Akili na Double J na bandi na Dramati ni peace muhuye muraramukanya ni peace. Yeah, j'ai jamais eu l'occasion yo kuvugisha Double par exemple. Twarahuye ahantu mugabo c'était twari ko turi déplacer twese donc it was not that scene. So I don't have any problem with that. I'll go shout out. Yeah, doing a good job for that. Now you still supporting music yet? Yeah, it's the most important thing is supporting Burundian music. Kabisa. That's why I'm here. Yeah. That's why, yeah. Kabisa. Hariya mu Butaliyano Veezy ubeshejwe n'ubu DJ? Right now, yes. N'ubu DJ gusa. Yes. Na kandi kazi ufise ngo. Yeah. Tugeze mu ma level aho aba artiste biwacu hajamwe ma beef hagati yabo. Right now tugeze kuri level aba DJs nabo nyene hajamwe ma beef. Byari naragiye muri show yaho cyo kwivuga sinuvuga no mu DJ yaranse kuvuza indirimbo yo mu DJ wo nga mu Burundi avuga ati iyi si shobora kwivuza. Urumva hasigarimo kantu kama beef mu ba DJs kandi atana hamwe mereka mvuge barishitsa au niveau international. Wibaza biva kuki? Est-ce que wowe ujuronse ibyo bakujya kuva mahanga nigikuje guhindura muri domaine y'wanyu aba DJs? Est-ce que uramaze kuronka bakujya kwicana n'abandi ba DJ mukavuga ati bro hariya bimeze uku bageze kuri level natwe dukoze ukubunye turashobora ku inambwe? Toujours kuri show ya Mbere. Show yaraheze and then tuca turagira urabyibuka twari kumwe jewe wewe izo Big Fizzo DJ Feel Bites we love music yeah na manager yes twari ko tuvuga iki bro we just have to support bro twari ko turatanga my love gusa Fizzo yari karaduha ma experience yiwe Feel Bite aussi we were sharing love, you know what I'm saying? Yeah. And I think that is what Burundian music can do. But bro, it's over, man. Non, la nouvelle génération, elle est différente. Yo, bro! Yeah, back to calmez-vous, man. Calmez-vous. Non. Il faut que c'est juste au moins si tu dois gira and then tuka kundana twese kundana dans le business c'est en fait kumenyekana mu muziki Burundi c'est plus grand que nous, c'est plus grand que moi, c'est plus grand que Katlus, c'est plus grand que Zenobino, c'est plus grand que El Windo, c'est plus grand que tout le monde. Igihugu cyacu kiteza kwa kuri. That's the only goal we had. Itegerezwa kubihari ntiraja muri mu Burundi bwategerezwa kuba ari. Bro, ça fonctionne. Nigeria, ça fonctionne. Ama beef azigare na beef azigare. Sud-Afrique. Ça fonctionne. Ça ni cyo kintu cyo nyene gifonctionne. Tubihindure gute ku bwawe? Just play Burundian music, bro. I'm not saying 80%. I'm saying aba diaspora. J'avoue que c'est tatou, bro. C'est tatou. Tu as 2 heures de set. Ou le DJ ou vrai ou bien, tu peux t'arranger ou changer des tatou. Et tu Instagram ça. People baraguko likira. Je pop arabantu benshi basavye indirimbo ya pop. Bati yo bro, indirimbo ni bariko baragira Shazam. You know? So, peut-être ayo maheti yose abo hanze nayo bazokunda. Ko imwe bro, imwe. Seulement une.
urumva peace na love birakenewe cyane dukuri vraiment no gusupporting iby'iwacu nico kintu cyonyine gitegerezwa kwampa peace and love kandi mwenga biri banal mwenga abantu bose barabivuga mwenga c'est vraiment pas banal kubera nta just en tout cas sindabona peace and love iri complete in Burundi and kandi ndababara kabisa uri mufana wa New Star wa New Star Big Farious ni fana wa runani sasa ikifika siku ya match na kuwa papa New Star video Mbere urunani no shout out to runani dokuri si shwa kuvuga ari kintu yakibwe shout out to runani you got no bad Bachira bae we na Fizzo kimera gute Fizzo yaranchokonje mano musi Fizzo twashitse no birati bro New Star nawe akuba ngo ridiro rawe and then hacha byabaye man New Star ko deseve kaba Fizzo iriga story la yuka dayo Fizzo ko ujye ndani we New Star ibadarije gute mafata nani Yes, I DJ Veezy en tout cas ndibaze ko nagize ibihe byiza nzi kumwe nawe umwanya ni muto urafise izindi deal cyangwa business za ushaka gukora ndibaze yuko uracari mu Burundi sivyo cyangwa anytime turumva yuko wasubiye inyuma zogenda lundi actually next week lundi mugabo je vais parler comme ça ndiko ndabategurira show kandi nawe uteza kuzama kama kawa bro uteza nuza n'ibintu byawe uteza kuza kama kawa bikora bigire bas exclusive bas to be made non shobora kubera ntibira wa confirmer quand ça va être confirmé ndakomika affiche okay na mugabo ndiko ndabategurira show yanjye hanyuma it's gonna be lit ni show yanjye yo kubasezera actually mugabo man kutavuze ma hit yanjye amashow yanjye twasaze bro show me love Niko nakubani kubani ya grand frère ibyo nazo ukivuga ngo use 7 sana wamaze igihe gito sana mu Burundi mugabo urifanya bisho bya ijya ya mapiano yari amapiano vibes right ko job za mapiano and then ijya event nateza kujamo kabisa naraje telefone tout le monde muga event nateza kujamo muga actually I was narabaye kuno kubera twarahuye na Elwindo shout out to Elwindo he was shy you know but he was the only Burundian DJ so he had to muri muhira cyane gose you guys kandi iyo niyo attitude abarundi bateza kugira feel bad yabigize neza genaza ndajere kubera I was nari muhiri wiwe you know what I'm saying so we have to show these people for sure then you know the salama kila kwa pola oh mon dieu kwa pola muri hashe no actually muri hashe na c'est track c'est première Burundi ngabo mwaranyeretse love then neza kwibasubiza inyuma I have to do the last show tuko turaorganiza ni samedi by the way it's going to be Saturday so munkurikirane it's going to be late affiche tu dusohorera uko biri kose tuzoyobona byose uko bizobimeze suri pe nipediria bwa MC grand frère kabisa urafise ikintu ushaka gushikiriza urafise ikintu ushaka gusharinga kuri abantu bakora dukurikirana n'icyo ikintu kiri ku mutima sivyo ushaka kuri wa muntu ari for the first time amubonye DJ Veezy live kuri Mbere magazine mu kiganiro cha HangOut gira icyo mubwiye kugira tugire moment imeze fresh sana na ikintu neza kuvuga kiri ku mutima je nashaka kushimira abarundi j'ai passé 4 ans ari ino narataye ma contact ndagira et c'est aussi la raison yo kubera naje c'était important ko isama ndaye passé mu Burundi
j'étais en train de m'éloigner du gihugu. Et je suis venu. Et vous ne m'avez pas traité comme un hanze. Vous m'avez confirmé. Et c'était ça l'important pour moi. And I'm super happy. Donc, au Milan, je vais représenter sûrement. Je vais représenter le pays. Et let's do it. Let's do it. The show. Abafans bari mu Butaliyano muri Mina basezera mu Gitaliyano. Gira icyo babwiye mu Gitaliyano. Ragazzi, ci vediamo a Milano, torno e fidatevi che sarà un macello. Veezy carico come mai. Shatse kuvuga ati kabos urakaze mu Gitaliyano ni gute? Kabos. Kabos. Kabos è un figo. Ti apprezzo. Sei un futuro. Tugende buhoro. Kabos ti apprezzo. I appreciate you. Sei un figo da testa. Yo. Bro, you vibe that is. Yeah. I love this thing. Bro, ndakusavye ntuzo bihe. Waryohewe na hangout. Ndakusavye this thing you doing ntuzo bihe. Sasa rero ni hagati ndagusange muri Milano ama dukora ka hangout. We're gonna do it, bro. Voila. Time will tell. Mugabo, I'm telling you. Yeah. Ntubihewe. Kama ka. Ntubihewe. This generation, generation, yaba DJ, yaba journalist is different. China goes. Focus entertainment wishikana to the map. Yeah. Kandi ugiye turangize ikiganiro cyacu papa. Dakeneye turirimba indirimbo zitatu feeling agose z'abarundi. Ewan anytime umutwe wawe ziguma zisona byatari. First one, it has to be Urigu yanje. Turikumva feel okay. Dagushaka right by my side. Yeah, for sure. Check where I'm going, Mabuja. Tubandanye. Nikora ndi muri clip. Isso. Ya kabiri. Kaze Bujavile. No, it's the boy. Daruti nayo ngo. Kaka intro ka feel by trakat. Izobona bano bisaza. Yamaya ikugi. No, feel by this. Yeah. Feel by it. Shout out to him. Kabisa. He's gonna be one of the greatest DJ muravugana. Uramaze kwimubwira live. Sidabimubwira live, nizere karabi interview. Kama ka. Nizere kayiraba. Mugabo he's doing a great job. No, aba DJ bose bino ndiko ndabona le niveau est très élevé. Kabisa. Indirimbo ya gatatu rero ya nyuma. Ndayikwibutse wigeze kumbwira. That's a hit though. That's a hit though. Yeah. It can be hit. Piano and that's a hit. Kabisa. Mugabo ndashaka guha shout out kuri it's called you got that big very music. Yubawe. Reka tushikane zitanu asigaye zibiri zitatu. Ntegeza gushiramo ntunze. Ntegeza gushiramo old school. Nta kibazo. Feel free. Ninataka wajue kama kwako nimefika na pia watambue siko. Bro, izo ndirimbo zigisohoka wari yumva yuko kweri umwana wawe so shop mudraga ravyibuka nkuru yo basi mukuru wanje that period 1 2 mini wewe déjà 12 ans truc du genre 11 ans ndirimbo yasohotse ufite 12 ans yasohotse gars yasohotse mu 2008 c'est 9 ans sérieux je ne m'en ai 9 grand frère quand on a grand frère quand ufise 9 ans ukaba feeling iyo ndirimbo nyiyo y'urukundo brother utanguye gurani hakiri kare Chris kare uri koracho koza sana ya nyuma ya gatanu yo
Yo, it became a national anthem. Yahuye in nationale yo. Kabisa. Actually, yo still the best. Irachari hit song yandirimbo. She was Billboard chart. Yeah, top 200. Niwe ibanire. Na Milano urayivuza. Yo kabisa. Yeah. Ndagushimire cyane DJ Veezy. Ndibaza yuko nagize ibihe byiza ndi kumwe nawe. I loved it. Yeah, mugabo duhere kuri ya kamera yahari ahanye siko. Abandi ya kamera yahari amatwirabe guca ahanye. Afu tunapiga hivi tugire guca. Tugire guca tugira gatatu pop 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 tuvuga hangout. Okay, let's do it. Let's do it. 1 2 3 pop 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 hangout. Tuza kuri kamera ngaha pop 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 hangout. Tuduhereza hari ahanye pop 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 hangout. Tuvuga rero nikisema DJ unasema Veezy. DJ Veezy. DJ Veezy. DJ Veezy. Basi kahala five kachias basi brother. Yeah, peace out. Oya numba ni hella five. Ba, wega tuta gukurikirana. Tusubire mu hala five. Brother hala five.